mugabo ibisigaye umuntu aravuga ibyo ashaka urabyumva mugabo mbega nk'ubu urazi yuko mu Rwanda kugira ngo uvuge ibitagenda neza cyane ibyo udashima abenshi babanza kuva mu Rwanda bakaja mu Buganda none ubu urazi yuko nahone bariko barabakurikirana kugira bagende baratumyeyo abantu FPR yaratumye abantu baja kubica barabizi ubu bari mu bwoba irasohoka mbo barasohoka ariko bari kuri hange niwumva batanguye kubagirira nabi uzumenye yuko nuko ariko numva bariko barabakurikirana umwe ku wundi babayeho nk'abari mu myobo rero ni ukuvuga ngo abantu bamenye yuko Uburundi n'u Rwanda cyane tureke Uburundi n'u Rwanda kuko abarundi n'abanyarwanda nta kibazo gihari ariko FPR muze mumenya ko itandukanye cyane na CNDD-FDD tugiye mu bintu by'intwara turabona mu gice cyane mwe bw'umunsi mudukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi ni mwaramutse namwiriwe biravanamo umwe wese naho aherereye none John Mabugu utarakanda sabone kuri link agarene ari TV canke Emotion Talent TV no gukore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute neza cyane today is another day, another blessing, another beautiful day nagarutse n'umusasanguzi wanje ari wiwanyu Uwimana Abdul uzamuza bikora neza cyane ndibaza ko ibyo avuga abibubaka imitima ariko imbere ko ninjira mu kiganiro nyezina kubona rukundo tangawizi kimwe kwezereza cyane kuva muri Nat Burundi bashaka kucihereza ukagira ubuzima bwiza cyane turondere kuri 60 570 7 32 amajana 522 ijana na 33 sindumwe ndi kumwe na Mr. Abdul. Welcome brother. Asante sana bro. Meze neza? Sana. Meze neza kabisa ndashima Imana. Umunsi wagenze neza. Sinidoga kabisa mu Burundi. Ndakora umutekano turawufise amahoro. Umutekano ni agogo. Yego kabisa. Agogo. Bikubwira iki kubona dufite umutekano w'uburundi? Bifise insiguro hariho ababiharanira kandi ikindi naco bifise insiguro y'ico abarundi basigaye barico dufise aho twavuye dufise naho twifuza kuja urumva turafise ibyo twabonye n'ibyo twabayemo turafise niyo twebwe twifuza gushika urumva rero umutekano burya iyo umuntu arondeye araronka ushaka amahoro byanke bikunde urayaharanira ukagira gute ukayaronka rero amahoro dufise abarundi barayaharaniye kandi twese tubifise bose babifisemo uruhara abanyagihugu bose nubwo harabavuza ko atabamwe mbo abonye na nebanyare iyo none bazotugira iki kabisa igikuru nuko inzego z'igihugu inzego z'umutekano inzego twese muri ya nyabutatu canke ya nyabune twese oya ni nyabutatu inyabutatu twese ibijanye no kubungabunga amahoro n'umutekano tubyumva tubyumva kimwe rero nukuvuga ngo nibaza ko iyo abantu baronse amahoro ikiba gisigaye no kugira kuja ku kivi nabi turi ku kivi rero turiko turakora urabona yuko usanze mvuye ku kazi kamwe aha naho ndi ku kandi kazereka gukora ibintu cyo yavuze ati dukora amasaha 8 handi 8 yiwacu handi 8 yo kuruhuka musanzwe nuko niyo mpamvu mubona tuba turi ngaha reka twinjire mu bwana neza na tugatebya abadukurikirana urabona ukuntu mu Burundi hari icyo bitwa ubwigenge kuvuga demokrasi jana kizi ni yago bitandukanye urabona mu Burundi ngaha hari abantu bashobora kuvuga
bitagenda neza bakavuga amajambo atagenda neza ku burongozi bwacu ku gihugu ariko ugasanga barasire bari mu Burundi bitandukanye no mu gihugu cy'u Rwanda ku banyarwanda kwimwa uburenganzira bwo kuvuga ibyo bashaka kugira umunyarwanda avuge akabanza kugenda hanze akabanza guhunga kugira we bintu bivuga ko mbo jewe ico no bivuga ko nuko ubu vyanka n'ubuvyemera kuri demokrasi abanyarwanda canye FPR iri hasi cyane down kabisa kubera ko mbo iyo tuvuze ibi bintu hariho abantu baba badashaka kubyumva uko biri urabyumva bakumva yuko mengo nugushikuza cyane no gushaka hariho abavuga ngo kogeza ni ugushimagiza baba bavuga yuko dushimagiza CNDD-FDD ariko naho twoyise tuko turanasenya nta na kimwe none usega ufise none hari bigora naho wosega none nta kibazo igikuru twebwe tuba tuzi ico turiko turakora ariko reka turara mwene wacu ngaha mu Burundi harimo abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi buri no mu Rwanda bari mbwizo kuri mu buzima bwawe hari umuntu atavuga rumwe n'ubutegetsi urumva aja ku televiziyo akavuga nk'uko rero ngenda kumana ba Faustin bose kumana nk'uko Faustin Ndikumana avuga ari urumva hari ntaco bagi mu Rwanda hari urumva yewe uza kugira kwa satani rero kuri ibyo bintu bakarasira n'ababona abantu bavuga yuko ibi inye tubijana n'abantu bavuga yuko twebwe ngaha ibyo tuvuga tuba turiko turavuga kugira ngo dusabe CNDD-FDD ko mu Burundi atamuntu avuga ibitagenda neza atamuntu mwene wacu ngaha mu Burundi hariho abantu bavuga kandi babayeho ariko icegera cya Human Rights Watch megacagisize ku mwanya mwiza ku bantu bafise bigenge mu Burundi mbo barabivuga kandi n'abagaya bavuga yuko u Burundi abantu batavuga ibyo bashatse baba babizi kuko none abo bavuga Faustin Ndikumana ibiganiro by'iwiwe abantu ntibabira mbega ndakubaze mu Rwanda umuntu avuga dufate avuga ibyo avuga yuko bitagenda neza mu gihugu nk'uko Faustin Ndikumana abivuga nuwuhe munyamakuru mu Rwanda yo mutegamiye ariko ibyo avuga bija kuri ntuzenye yiwiwe nta yandi ma TV online cyanye iki ngaha mu Burundi agira atanga ikiyago kubandisha bamenyesha makuru none mu Rwanda umuntu avuga nka Faustin Ndikumana yogenda agatanga ikiganiro kubamenyesha bande nabahe bamenyesha makuru kwanza bo kwemera kubicisha ku mbuga zabo ngo bakabandanya bagakora nyamakuru byose byo mu Rwanda kwa Kagame biraza bakabandanya bagakora nivyo ukunda yo koza twumva ngo yishwe urupfu rwo kwiyahura yo kwiyahura yoca yiya so rero nukuri abantu baze batandukanya uko u Burundi bubayeho nuko u Rwanda rubayeho ku ntwaro ya RPF urabyumva CNDD-FDD itandukanye na FPR kuko CNDD-FDD ntabwo ari umugambi ushaka gufata abantu nk'uko umengo ibikoresho byabo cyane nibi mu Burundi naho wo butavuga rumwe na leta sibyo ikibujijwe nukuzana inko urumva hariho igipolisi hariho n'igisirikare baca bakuvugutira umuti kugura umusivile hata iyo nkoho yawe yanditswe baca bakurabi uburenze ukuntu
uburenze umurongo utukura. Mugabo ibisigaye umuntu aravuga ibyo ashaka, urabyumva. Mugabo mbega nk'ubu urazi yuko mu Rwanda kugira ngo uvuge ibitagenda neza cyane ibyo udashima, abenshi babanza kuva mu Rwanda bakaja mu Buganda. None ubu urazi yuko nahone bariko barabakurikirana kugira bagende, baratumyeyo abantu. FPR yaratumye abantu baja kubica. Barabizi ubu bari mu bwoba, birasohoka mbo barasohoka ariko bari kuri hange. Niwumva batanguye kubagirira nabi uzumenye yuko nuko ariko nanumva bariko barabakurikirana umwe ku wundi, abayeho bari mu myongo. Rero ni ukuvuga ngo abantu bamenye yuko Uburundi n'u Rwanda, cyane tureke Uburundi n'u Rwanda kuko abarundi n'abanyarwanda nta kibazo gihari, ariko FPR muze mumenya ko itandukanye cyane na CNDD-FDD tugiye mu bintu by'intwara. Ukuze ngo biratandukanye cyane, hari abantu baba bakeneye kumenya batandukanye gute kugira ngo baransi, kuko jewe hari ibyo nzi mu busesanguzi bw'iwanje. ubwa mbere urabyumva, CNDD-FDD ni umugambwe wavuye mu abanyagihugu b'amoko yose, urabyumva. Mugabo FPR n'abantu bavuye hanze baje ku mpamvu y'ubwoko runaka, bashitse ku butegetsi n'ubwo bwoko aba ari bwo bashira imbere, urabyumva. Hanyuma icyo bakora akaba ari ukuraba nabi ahantu hose hari umuntu w'umurongozi atava mu bwoko nk'ubwo bwabo. Hanyuma uwo muntu bagaca bamuronderera n'amazina, iyo atari FDR aba ari interahamwe, urabyumva. Hariho FDR hakabaho n'interahamwe, urumva bakwita muri ibyo bibi, ubu uri FDR cyangwa uri interahamwe. Bakwita interahamwe ariko interahamwe erega ryari ukize ko dutwenge ryari nandikiwe n'umuntu muri groupe yanje, bari muri groupe barabizi. Je ngashamo makuru bakazana yandi makuru amvuguruza, urumva. Ndavuga ati uyu muntu yaje gusambura bari muri groupe, ndamukuraje. Yansanze inbox my friend yaranyise ibyo bituzi sinabivugira nga aragitinira hamwe, urumva. Arambwira ko baje kuba bari kwirembo, urumva. Wari kwirembo kwirembo rya Bujumbura. Oyi bamihimbire bozanga yobere abo basenze barafise iyo boje mu gihe gihugu. Siko amabwe ngo wari kwirembo. Yago shaye go kwere. Ni gwitahasha ni banyare hari bojahi. Urumva rero iki si gihugu si gihugu ushobora gupfa kwinjiramo uko wiboneye. Byararangiye, urabyumva. Kandi ikindi naco reka mbwire abantu ikintu, mbega ndakubaza, CNDD-FDD imaze ku butegetsi imyaka kuva 2005, uyu munsi turi 2026, imyaka 21. Kubera ko mu mwaka weze no baselebra imyaka 20 ari ku butegetsi. Hari jambo bavuze je riranyubaka, baravuga nti twe twari tumaze imyaka ku butegetsi turiko tugirani kubaka amahoro n'umutekano. Ubu tugiye mu myanya y'imyaka yo kubaka iterambere mu bene gihugu. Akwibutse neza CNDD-FDD yakoze ikintu, yubaka imitima ya bene gihugu. Nico kintu cyane. Aho rero reka ndakubwira iki, urazi impamvu ndakubajije iyo myaka. Ni ukuvuga ngo umwana yavutse CNDD-FDD ishitse ku butegetsi, uyu munsi afise imyaka 20. Sibyo? Wanashaka ari mu kugishika mu kubaka ugwiro. Arabubatse nk'abakobwa barababyaye, arafise abana. Ni ukuvuga ngo ongera ko iyindi myaka 30 bese nkana. Ni ukuvuga ngo umwana yavutse
mu CNDD-FDD igiye ku butegetsi azorinda saza azoshikana imyaka mu myaka 30 azoba afise imyaka 50 azoba ari nararibonye uyu muntu azoba azi akamaro nibaza ko nimbona kazoba amaze ka CNDD-FDD ndabyumva ibaza imyaka bikuze imyaka 50 utarumva urusoro icyo nshaka rero kukubwira abanza wumva icyo nshaka kukubwira ni ikiherero abantu biyumvira yuko boja ku muryango w'igihugu cy'u Burundi muri iyo myaka n'aba bisazu bazoba barashaje nani mwazo bagiturira barindire mu myaka 30 bose bazoba bashaje bazoba bari mu 70 kandi ntawundi muri mwana icyo gihe rero banza wumve muri icyo gihe rero cy'imyaka 30 ntuzoba ugishobora kubwira umwana w'umurundi ngo urumva ngo bajya n'abahutu ngo bajya n'abatutsi bizoba byaravuyeho byose urumva ngo bajya bizokunda hazoba hari nouvelle generation none umuntu yiyumvira yuko agiye kuza gukura CNDD-FDD ku butegetsi reka ndababwira birashoboka ariko n'ibice mu matora tubaremeshe ko bishoboka mugabo bice mu matora mugabo umuntu ako kantu kazoza kakwandikira muri message canke kakarungika ibintu ku mbuga ngurukana bumenyi urumva ngo ejo bundi ngo turaje nabonye bambaye urwaga ku mbuga ngurukana bumenyi ndavuga ati noneho asha ku mbuga ngurukana bumenyi ho baratwishe n'abademu bose bafashe urumva igihugu baragifashe rega Burundi baragifashe ku mbuga ngurukana bumenyi barahejeje Facebook vrema baratwitse izi mbugizi barafashe igihugu byararangiye yes Abdul urumva rero ntihagire umuntu mana jewe no kubwiza ukuri umuntu ashaka kugereranya CNDD-FDD na FPR kugereranya Uburundi burongowe na Evariste Ndayishimiye n'u Rwanda rurongowe na Paul Kagame ibintu bibiri biratandukanye umukuru w'umugambwe wacu n'umukuru w'umugambwe w'u Rwanda banganye oya ntibishobora President w'u Rwanda na President w'u Burundi banganye ingufu urumva umurundi umusasanguzi w'umurundi n'umusasanguzi w'u Rwanda itunganye ingufu umukinyi w'umupira w'u Rwanda n'umukinyi w'umupira w'u Burundi banganye ingufu umuririmbyi w'umurundi bakwe kwitwa ko ari aba petit frère nimba ko n'umu petit frère yamashaka kumva umenga yo kugepasa kandi bidakunda bikabaho akana kugambanira urutugu rudakura ngo rusumbize akana kugambana ati kujya grand frère wa je nkaho mwumpi no muca ariko none sitwe twabahaye na independence sitwe twabahaye bavyemba oya nizo urumva nta kibazo n'aba petit frère ni kwa chapa fimbo nibyo bangonga kwa akanyafu ngubuta akanyafu so mugabo ntihagire umunyarwanda twumva nabi nta munyarwanda afitanye ikibazo n'umurundi abo tuvuga ni FPR aba batumva FPR ni kuba chapa fimbo sawa sawa FPR chunga sana kuba chapa fimbo sawa sawa so Abdul tubanyaruzi tugende rero mu kandi kantu k'amatsiko Bakora avuga ko President Paul Kagame yoba yarahungishije n'umujyana niyo makuru cyane ko tuvugana je nawe wahungira yangwa arayo yongeye kugara yongeye kumusubira nibaza ko afisa uyu muzehe yo afise ikibazo nyabaki ikibazo nuko agwara mugabo akaninagira aguma yumva umenga akwiye kuba umuyobozi w'igihugu nk'uko umengo abanyarwanda nta wundi muntu ariyo baramutinya mugabo nese bimwe nakubwiye ati bimwe nguma mvuga urumva abanyarwanda ntibakunda FPR ntibakunda Kagame ahubwo baramutinya sana urumva bitandukanye na twebwe usanga abanyagihugu biyumvamwo nyene mukuru w'igihugu kandi bakunda CNDD-FDD urabyumva umugambo wakuye haka urumva rero ibyo ni ibintu bitandukanye ujya mu bye rero baramutinya kandi agomba gumagira go crise bibazi nabyumvise yuko yari yagiye sinzi igihugu yari yagiyemo baca bamukuramo we yabanjije kuja mu kindi gihugu
ashitse yacararemba baca bamukurayo kibuno mpamaguru baca bamujyana mu Budage. yagiye muri Espagne rero aja kuraba umudokiteri wiwe. Urumva Mutamara afise ikibazo, nibaza yuko ashobora kuba afise nka fragment mu mutwe ekra. Abandi bavuze ngo ngaha warike ikintu yemera mu gice cya parego arafise n'inkovu idasanzwe mu mutwe ntazi kuvuga. Abasara baragiye kuba abasara. Iyo bafise ikibazo cyo mu bwonko abasara n'abavuga n'ibintu bitonze ahubwo nibaza ko ico kintu kiri ngaho urumva. Mugabo rero ikibazo canje abanyarwanda babutse Kagame Rwanda go baruri he imisi cyenda kubwiza ukuri ngo Kagame asa na FPR kandi FPR isa na Kagame. Nubwo Kagame yopfa abanyarwanda bagitwawe na FPR ntaho barava urantegeye ntaho barava bamwe bamutiye ntitwe tubabona bigaragara bamwe bahora bamutiye. Erega inkoho ziracahari, inkoho zazananye na FPR ziracahari, ntaho barava. Ni ukuvuga ngo ikintu cyonyine kizotabara abanyarwanda nico bakurira FPR ku butegetsi cyonyine. Ntuhave rero bibaza ngo urabona ari ikirere tubaha imiti, urabona ari iki tokura FPR icyo bakura ko FPR abanyarwanda bwabo muri rusange. None rega nta wundi azobatabara. None uko tuvuga ngo zaregetse barazirage ngo zande zirage, none mu Rwanda harabuze abandi bantu yindi mihari yo kuyorganiza kugira ngo nayigende. Hariho FDLR bariko barabwira ngo namye numva ejo bundi yideklara aho yasuye ivuga yuko ngo ihari yasiyo ijya Kagame yarayigunze ijyasi nibazo basho kubwira FDLR ari umugabo yitwa Ntunze yafungiwe mu Kigali yafashwe kuri FDLR na Makenga yigeze kuba yirimo. Ari umugabo afuzwe yakorana Kayumba Nyamwasa afungiwe hariya anya inyuma ari Makerengere nyuma ari hehe. Uyu mugabo yafatiwe mu mashamba muri Kongo agimuye nguye ushira amafaranga abasirikare bango kirobere Makenga niwe yamwaki. Abakora ratanze abakurikana ibigano byandi bazo yarara. Urumva ntuvuge ngo FDLR ahubwo iriho baza wumva ndabikubwira. FDLR yaraheze ko ndubwira FDLR yararangiye. Hari FDLR ya Kagame kugira ngo ibe mu kifi yo kuguma muri Kongo icaka no kwimenya FDLR barayisenga. Ahubwo nagira ndakubwire yuko hashobora kuba hariho ibice bibiri. Igice kimwe ni cabajya abantu bitwa ngo ni FDLR ariko b'abahutu bamwe Kagame ariko arakorera jenoside hari. Erega barahari bagiye bicirwa mu murima bitwa FDLR. Noneho hakaba na FDLR yiwe bamviriza wena uri FDLR. Noneho hakaba hariho dukurikirana ukavuga ngo izuru na Kagame uri mu FDLR. Hakabaho n'abandi b'abasoda bagenda hariya bitwa FDLR mugabo babandi Kagame aba yarafashe hanyuma akongera akabarungika bakaza kubera yuko none nturabona yuko Kagame agwanya FDLR ntavuga yuko ari abajenosideri basize bisha abantu mu Rwanda. Hanyuma abo bafashe canke abagiye mu Rwanda abo byitwa yuko baba bavuze yuko bafashe bakagenda mu Rwanda hari abafungirwa jenoside, hari abacigwa imanza z'ubwicanyi. So bajya rero n'abantu b'ibikoresho ahubwo ni ibikoresho byo gufuta FDLR y'ukuri. Urabyumva? FDLR y'ukuri yararangiye mugabo. Ikinda ntitugihuriza. FDLR y'ukuri nta mugabo amaze imyaka 30 abahunze bari imyaka
igihugu nta mu FDL wakiga no muri Kongo umutama myaka 60 FDL barayiranye ubu yihari ni yabaye créé par Kagame na Kagame kugira abandi ariko iriho irahari mugabo nakubwiye ko n'amakenga yarayirimo urumva so nukuvuga iki wowe ukazogenda ngo ngiye kwimba na FDL erega ico ikibi u Rwanda uzobugiye kwa Kagame azagutonza iminwe ati ngo urumva erega ikibikwereka ni kujya bitwa FDL bakiri muri Kongo bageze mu Rwanda n'abaki baca baba abanyarwanda kandi bakaba abantu beza Kagame avuga yuko ari abantu beza sibo twama dusanga mu nama izi nama bama bagira basanga ngo umuntu atanga ubuhamya bwo kuntu yakuriye muri Kongo bagafika hariya inkotanyi zimwakira neza sibo baba babazanye hanyuma bakavuga yuko iyo FDL nyene iri ngaha mu Burundi ngo ni ishumwa na president ibonye president baje abantu bamucungira ngo he buje we FDL na ngwehe urumva niko habize urumva mugabo impamvu wese umwamuguru ni intera hamwe ni FDL ibyo birazwi ku munyarwanda ku nkotanyi z'inkotanyi umuhutu mu Burundi ni FDL ushaka nukubona kino kiganiro uzi kubisoma zuru nkayi wandi zikuri umuhutu menya ko dusanga igitutsi cy'inkotanyi nuko nta uzobikotera urumva baradusanga mu inbox bakadutuka wambwaye ngo amazuru ngo nk'intera hamwe urumva niko binje ko ntutse ngo ndi intera hamwe urumva ariko intera hamwe zari zikomeye ndabizi kuri hambya Imana intera hamwe zari mbona ukuntu imbonera kure bagerageza ba Pacifique kuzandika amaraso zijya ntibazoshobora ya niko bintu turabakunda cyane nibibereho mugabo icyo byo bazoshobora ya